batera akajagari kiki ntibamye kuva mu 1994 ntibamye atera Kongo bica abantu bagira hane ngo reko gwanya imiko none imyaka 30 mbe uwo muntu gwanya imyaka 30 yo yatanguye afite imyaka ingahe icuka nikimeze neza na gato hagati y'u Rwanda n'u Burundi inyuma yaho president Evariste Ndayishimiye avuze amajambo akomeye ku gihugu cy'u Rwanda aho yagarutse ku ruhare rw'iki gihugu mu ngorane Burundi na Kongo byagiye biracamo uno munsi yongeye gushimangira ko Kigali iri gupanga gutera Burundi babicishije muri Kongo. President Neva ati nimwaca muri Kongo natwe tuzoca mu Kirundo, ati Kigali si kure duciye mu Kirundo ni hafi cyane. Burundian will not accept to be killed as Congolese are being killed. Burundian we are fighters. Barundi nituzigira twemera kwicwa nkuko abanyekongo bari kwicwa. Abarundi turi ngwanyi kandi turiteguye Nibadutera tuzobivuna. Ndavyumva waraganiriye n'u Rwanda none ni yihe objective y'ivyo biganiro? Today I can tell you that there is no talks, but we did. Uno munsi nta biganiro biri kuba ariko twaraganiriye. Urabizi mu mwaka wa 2020 nagize initiative yo gukemura iki kibazo tubicishije mu biganiro kandi twarumvikanye ibintu byinshi hari hasigaye akanya gusa gatoya ko kubishira mu bikorwa. And when it was to implement is what Rwanda refused to do what ariko Rwanda rwaranse gushira mu bikorwa byo tumvikanye ibyo guyemeje kandi abagerageje gutembagaza ubutegetsi bohejwe n'u Rwanda kandi ubu bari mu maboko y'u Rwanda. If Rwanda accept to hand over them ikibazo burya kiri ngaha u Rwanda nigwemera kubarungika hanyuma bagacirwa imanza ikibazo kizoba kirangiye nta kindi kintu dupfa n'u Rwanda. Twarababajije ati ni ikihe kibazo Burundi buteye ku Rwanda hama tubikemure tubikije mu biganiro nta na kimwe bavuga. Bavuga ngo mwugaye imbibe ariko imbibe twazugaye kubera kino kibazo nyene. Don't have anything to ask to Burundi, but they refuse because they have a bad plan. They wanted to do what they are doing in the DRC. Rero turazi ko bafise umugambi wo gutera Burundi bakoresheje abo bantu. So would you be able to defend yourself is preparing himself? None bizoshoboka ko mu bivuna nibabatera. But now Burundi buri kwitegura Nibadutera natwe tuzobatera. Ariko no munsi nta mugambi dufise wo gutera u Rwanda. When they wanted to attend dushaka gukemura ikibazo tubicishije mu biganiro. Nibatera Bujumbura baciye muri Kongo kuko kuva Kongo uja Bujumbura ni hafi natwe tuzoca mu Kirundo kuko kuva mu Kirundo uja Kigali naho ni hafi. Rwanda can be the field of war. Rwanda ruzoba ikibuga c'intambara Burundi bubi ikibuga c'intambara na Kongo bigenda uko nyene. Rero izo hafi y'intambara y'akarere nico gituma dusaba abagenzi inshuti z'u Rwanda gukomeza guhanura kino gihugu bahebe gusotora ibihugu bibanyi the neighbor countries because they don't know kuko ntibazi kizobashikira umunsi baziyumvira gutera Burundi. Wewe ubona gute ni kihe kintu cyo muri kibazo cy'umutekano muke urangwa mu gihugu ca Kongo ni biganiro canke n'intambara? Jewe nibaza ibiganiro nico kintu cyari gikenewe guhegwako imbere yuko intambara iba. Iyumvire muri icanye hanyuma mu nyuma mwemeye ibiganiro none wibaza ko bapfuye bazize intambara bazoca bazuka kubera iki tutoke muri kibazo biciye mu biganiro imbere yuko intambara iba? Object of conflict, I see that it is easy if they accepted to sit on the table. All Congolese, I don't say this group or this group. The concern of DRC is the concern of all citizens. Ikibazo cyo muri Kongo kiroroshe gukemura
leta nihamagare imigwi yose igwana imigambwe itavuga rumwe nayo bicarane hanyuma baganire ubake kazoza kabene gihugu bose armed group to sit together and to see together how they can create the best future for all citizens. Twebwe nivyo twakoze mu Burundi twaragize ibiganiro n'abarundi bose hanyuma amahoro araboneka ndavye ibi twakoze mu Burundi no muri Kongo vyokoroha inyishu ntizova hanze ya Kongo izova muri Kongo nyene ikibazo naco kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda naco nyene kiroroshe gukemura batarinze kwica abantu they put on a table the problem and they resolve together that's a problem why to kill people nibashira ibyo bapfa vyose ku meza y'ibiganiro hama batora umuti nk'ubu bavuga ngo bari muri Kongo kubera FDLR none nibande bariko barapfa n'abanyekongo none n'abanyekongo bahindutse FDLR ni kubera iki bica abanyekongo mu gwitwazo gukurondera ba FDLR ngo abarundi bareko barakora n'imigwi bijya n'ibintu bitwaza waravuze ngo jenoside n'ibintu bitwaza kugira uguma wiriza nta kwiriza nose imyaka 30 94 20 n'imyaka 30 yeze nitwumvise bagwana n'abaganda bagwanira za Gisangani ngo bagiye kurondera aba FDLR bagwanira iyo ruguru nyira za Ituri zahe ntibaguma bagwana imyaka 30 yeze kubera y'abarundi bafitanye imigendere mize na Kongo bariko barafashanya ega na Kongo yashaka kuvuga iti muze munaje yo mumfashe none umugenzi ntafashe uwundi none birabashavuje none bo bose avura kubera iki kigihugu ciwabo gifise umupaka ivyo hakujya byo bijeje kwiki canke bariyo umva rero ntugire ngo no hava mvuga ngo urabona ngo kubera haje mu genocide ivyo ndetse cyo ndaba twe turabo usalama wa inchi igihe umutekano w'u Burundi mwese napange gwiwe